canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumva muherereye. Iyi ni Radio Peace FM ijuri ry'ugwaruka, mushobora kuyumva amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Amakuru mu rurimi rw'ikirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 19 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru y'uno munsi ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ntiyitabiriye akanama kiga ku bibazo vy'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akaba yagumye aryamye aho yashikiye, ari navyo vyateye amakenga abatari bake ku magara yiwe. Imakamba mu kiringo kitangana n'ukwezi abantu 3 barishwe, muri abo bishwe 2 bakaba ari abakenyezi. Abanyagihugu basaba umuco kuri ubwo bwicanyi. Mu ntara ya Rumonge naho nyene havugwa uwundi muntu yova yaranizwe agatabwa mu bwato yarasanzwe arobesha, mu gihe hayandi makuru avuga ko ari sanganya bagenzi we bagasaba amatohoza. Aya makuru mugiye muyashikirizwe na jewe Jeanne d'Arc Gikundiro, nkaba ndiko ndafashwa na Chanel Ntahiraja. Mukanya idoni kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi, uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no akantu no confonder parashose ndimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu, rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko baraheza Imana, barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa, woroha gufata abantu ukagahita abashikirangaji bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongeye nabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi, ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi, ku buryo bazohora ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba. Radio Peace. Amakuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Ingozi abantu 2 baraye bitavye Imana biturutse ku isanganya urusengero rwa Pentecote ku mutumba Kinyami komine n'intara ya Ngozi rwahenukiye ku bakristo bari gusenga kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 18 ruhuhuma umwaka w'2024. Imvura ivanze n'umuyaga w'igihuhusi niyo ntandaro yako kaga, nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu bari gusenga. Abakozi b'ishirahamwe ritabara imbabare kwahuje intwaro n'abajejwe umutekano bakaba baciye bihutira gutabara, aho abakomeretse cyane bagera kuri 18 baciye banyarukanwa mu bitaro bikuru vy'Ingozi. Abitavye Imana nabo bakaba bashikanywe mu buruhukiro bw'ivyo bitaro nyene. Amasengero atubatse neza hakaba hagize imisi y'inkumbi. Isanganya ryaheruka rikaba hari ryabiri Kibago mu ntara ya Makamba kuwa 15 Gitugutu umwaka w'2015, aho imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yasenyuye urusengero rugwa ku bana bazindutse gusenga, ico bita Sunday School mu rurimi rw'icongereza. Abana 4 bakaba baciye bitaba Imana mu gihe abandi bakomeretse. Mu ntara ya Rumonge naho umurovyi yaratowe yapfuye. Ikiziga ca Frank Nyandwi w'imyaka 26 caratowe kuri uyu wa gatanu. Cariko kirareremba ku mazi kiyaga Tanganyika ku ruhande rw'umutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge. Abo mu muryango wiwe basaba amatohoza kugira ngo bamenye icamwishe. Ico kiziga catowe neza na neza mu gice ca Makombe muri zone ya Gati
gatete. Abanyagihugu babibonye bakavuga ko ikiziga baciboneye kireremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika, mu nyuma baza kukiroba, mu nyuma niko gusanga ari Frank Nyandwi. Bamwe mu banyagihugu bibaza ko habaye isanganya, bivugwa ko yari kumwe n'uwundi murovyi mu kato gatoya ko kuroba, niho ubwo bwato bwiyubika. Umwe muri bo yarashoboye koga, uwundi ntavyo yashoboye, niko kumutora yashengeye. Amasoko mu ntwaro no mu gipolisi avuga ko umuyaga mwinshi ari wo watumye hoba iryo sanganya. Nubwo biruko rero, umuryango w'umuhisi usaba amatohoza. Ni ikiziga ca kane gitowe muri komine Rumonge mu kiringo c'amezi 2 gusa. Muri ico gisata nyene mu ntara ya Makamba, abantu 3 barishwe mu kiringo kidashika ukwezi. Abo bantu 3 bishwe mu kiringo c'indwi 2 mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. 2 bakaba ari abakenyezi baturuka muri komine Makamba. Abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana gushika n'ubu, ariko amatohoza hariko araba ku bw'isoko mu gipolisi i Makamba. Viator Tori haragira Mungu. Muri abo bishwe ibiziga 2 byaramenyekanye ni Françoise Ndayishimiye batazira Gahuzenge yishwe kuwa 4 Ruhuma guheze ku mutumba Kabuye wa komine Makamba. Ku kiziga ciwe hariko imirabagu y'inkoni yakubiswe. Mbere abantu 3 bikekwa kuba bari mu bakoze ubwo bwicanyi barahagaritswe, abandi bakaba barahunze. Bivugwa ko bari muri Tanzania. Igipolisi cyaho kiremeza ayo makuru kikavuga ko abo bantu bahagaritswe baturuka mu ntara ya Gitega, bakaba bari baheruka kwimukira kuri uwo mutumba wa Kabuye. Bafungiwe mu gashoka komisariya y'intara ya Makamba ku bw'imvo z'amatohoza. Uwa gatatu nawe nyene yaramenyekanye ni Trifoni Misago, ku bw'abanyagihugu yatowe yapfiriye mu nzu yiwe iri ku Gacimbiri Gatwenzi ko ku mutumba Nyabigina muri komine Makamba. Ku bw'umugabo wiwe Emmanuel Niyonzima yari yahuye. Izo nsiguro nizanyuze ababanyi n'igipolisi cyaje kuraba ivyabaye. Emmanuel Niyonzima yarahagaritswe aca ajanwa gufungirwa mu gashoka komisariya y'igipolisi ya Makamba. Abo bakenyezi 2 bose barasize abana. Françoise Ndayishimiye yarafise umwana umwe, Trifoni Misago abana 8 harimwo 3 bafise imyaka mike cyane. Ikiziga ca gatatu c'umugabo catowe ku nkengera y'uruzi Rubonwe rugabura imitumba ya Kiderege wo muri zone Kazirabageni na Mukubano muri zone Muyange muri komine Nyanzarake. Yoba yatwawe n'ugo ruzi Rubonwe, rukaba rwaratwaye n'ibiraro byose by'ugo ruzi inyuma y'imvura y'isegenya yaguye ku munsi wa 2 no ku munsi wa 3. Viator Tori haragira Mungu, ndagushimire. Mukanya tubandaniriza amakuru yacu mu vy'agateka kazi na muntu. Radio Pisa. Igitega muri sentare isubiramwo imanza yagirizwa kudindiza urubanza rwa Emilienne Sibomana. Emilienne Sibomana, umunyamabanga wa Lycée Christ Roi Mushasha, yararengutse kuwa 9 Munyonyo uheze imbere ya sentare y'iyungururizo ya Gitega akurikiranwa ku caha cyo kudoma urutoke ku muyobozi w'iryo shure yagirije ko asambanya abanyeshure. Abamuburanira bariyamiriza ivyo kudindiza ugo rubanza biriko birakogwa na sentare ntahinyuzwa mu gutevya ingingo yasomwe amezi 3 inyuma y'urubanza. Albert Maheke arabandanya n'iyi nkuru. Byose byatanguye kuwa 26/0 mwaka wa 2023 mu nama yabereye mu ishuri ry'ubuvuzi rya Gitega yari mu mushikiranganje w'indero François Havyarimana. Uwo mukenyezi yariyamirije ku mugaragaro ibikorwa by'ubusambanyi bikorwa na Patiri Laurent Ntakarutimana, umuyobozi w'iryo shure, bikorerwa abanyeshuri babigeme bo kuri iryo shure asanzwe arongoye. Akaba yaciye hagarikwa arafungwa. Ivyo vyaraye bibaye. Icariho c'umushikizamanza wa Republika yagirizwa kuba atakoze amatohoza kugira ngo yerekane ko ivyo bitabaye. Mishera Niyonizigiye aburanira Emilienne Sibomana asaba ko yorekurwa kuko afunzwe ivy'akarenganyo.
mu gihe urubanza rwategerezwa gusomwa mu kiringo kitarenza iminsi 30, abamuburanira bavuga ko barengewe n'inyifato ya sentare ntahinyuzwa idatanga ingingo yayo haraheze amezi arenga 3 inyuma y'irengukwa ryiwe. Uwo afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva kwa 27/0 umwaka wa 2023, Emilienne Sibomana yari yaciriwe gufungwa imyaka 5 no kuriha indishi miliyoni 5 z'amarundi. Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'abigisha n'indero ntiruhengeshanya gusaba ko yorekurwa co kimwe n'ayandi mashirahamwe ahanira agateka kazina muntu. Albert Maheke nawe ndagushimire. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ntiyitabiriye inama yari igamije gutorera umuti ikibazo ca Kongo hamwe n'u Rwanda. Amakuru yo kwizera yemeza ko iyo nama yabaye haryamye, hari naco catumye havugwa amajambo atari make kubijanye n'amagara yiwe. Hagati aho yaritabiriye inama ya 37 yahuza ibihugu bihurikiye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika, aranabonana n'abandi bategetsi. Jean Philbert Karangwa yakurikiranye izi nama. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraya avuye mu gihugu ca Ethiopia, aho yari yagiye kwitabira ibikorwa vy'inama igira 37 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Nubwo yari yamaze gushika Addis Abeba, President Ndayishimiye ntiyashoboye kwitaba ubutumire bwa mugenzi we João Lourenço wo muri Angola mu nama yiga ku kibazo c'umutekano muke urangwa muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Yahurikiyemwo abakuru b'ibihugu bitarabana ryiza muri kino gihe: Paul Kagame w'u Rwanda, Felix Tshisekedi Chilombo wa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, eka mbere n'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibiyaga binini. Ndayishimiye yafashe ingingo yo gukwepa iyo nama mu gihe yari yahawe ubutumire akiri mu Burundi. Mbere ubwa mbere akaba yari yanemeyereye umuhuza wa Kongo n'u Rwanda ko azitabira ako kanama, ari nako kumutegurira ivyicaro n'idarapo ry'igihugu imbere yaho yicara. Amasoko yacu muri iyo nama akaba yatumenyesheje ko yagumye aryamye mu gihe iyo nama yariko iraba, ari naho bamwe batanguye kwiyumvira ko amagara y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye yo batifashe neza. Ariko hambavu y'iyo nama, Evariste Ndayishimiye yaritavye inama rusange y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika kuri wa gatandatu uheze, yongera aritaba mbere akora n'imibonano n'abandi bakuru b'ibihugu ishika kuri 3. Umubonano wa mbere wamuhuje na President Felix Tshisekedi na Cyril Ramaphosa wo muri Afrika y'Epfo mu ntumbero yo kwiga ingene ivyo bihugu vyoshira hamwe inguvu n'ingabo zavyo mu kugwanya umugwi wa M23 uvugwa mu buseruko bwa Kongo. Undi mubonano yabonanye na Victoria Kwakwa aserukira ibanki y'isi yose mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko. Baganiriye kubijanye n'ingingo ziriko zirashigwa mu ngiro mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi mu Burundi. President Ndayishimiye yarabonanye kandi na Chireshe Kapwepwe, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Komesa, maze baganira ku itunganywa ry'inama y'iryo shirahamwe mpuzamakungu ishingiye ku gukuraho intambamyi zo guhanahana ibidandazwa muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko izobera mu Burundi mu minsi iri imbere. Jean Philbert Karangwa nawe urakenuye. Mu Kirundo hari abakozi ba leta bikekwa kuba bahembwa amafaranga arengeye umushahara bategerezwa. Amatohoza kuri ivyo yatumye umukuru wa posita Kirundo yinjizwa ibohero. Marie Claire Hakizimana, umukuru wa posita yo kumugwa mukuru wa Kirundo, ari mu mvuto kuva ku musi wa kabiri w'ingariheze. Uwo mukenyezi akaba yinjijwe agashoka parike inyuma y'ukwimana amakuru y'amafaranga aca kuri konte z'abakozi ba leta bamwe bariko barakorwa ko amatohoza n'ubutungane kumva yuko boba bahembwe umushahara w'umurengera urengeye kure niyo ayo bategerezwa kuronka. Abo mu gisata c'ubutungane baje kurondera ivyemezo ko ayo mafaranga yoba yaraciye ku makonte yabo bantu. Marie Claire Hakizimana yababwiye ko bitarekuwe n'amategeko gutanga amakuru y'ibica kuri konte, ico bita historique du compte mu gifaransa, ku muntu atari nyeneyo. Aho rero mu Kirundo nk'uko amakuru dukura kubajejwe intwaro n'umutekano abitumenyesha, hari abantu bashika kuri 10 boba bahembwa amafaranga adasiguritse.
bamwe muri bo mbere bikanavugwa ko baronse amafaranga arenga umuriyaridi ku ihemba ry'ukwezi kumwe gusa guheruka kwa nzero. Ubutungane bukaba bwatanguye gukorera kuri iyo dosiye, benshi muri bo batarakura iyo noti ku makonti yabo. Ngaho nyene mu ntara ya Gitega amatongo angana ibihumbi 7,832 niyo yabonetse muri wa mugambi wo gutunganya neza umutumba wa Rukoba uri mu gisagara ca Gitega. Ivyo bikaba vyari bishikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane, ariko arashikiriza ku mugaragaro icegeranyo c'ibiharuro vy'amatongo vyavuyemwo n'ingene ico gikorwa co gupima kuri uwo mutumba wa Rukoba cagenze. Dieudonné Dukundane amenyesha ko amatongo angana n'ibihumbi 7,832 ko yavuyemwo kuri uwo mutumba mu ntumbero yo kuwutunganya neza. Yongeye amenyesha ko ku bucimbiri k'abashikiro ku Kimanga, Nyarubanga, kubera hasanzwe hubatse inzu zimwe zimwe za kijambere, ngo abahinga bagerageje mu gupima amabarabara ku buryo atanzu y'umwenegihugu yobomogwa. Akaba asaba ko mu gihe abenegihugu bo kuri ubwo bucimbiri hoba hariho abo bifuza kubaka, ko mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu bo kwegera ikigo Obuha hama bakabereka igicapo c'inzu zizohubakwa. Uzoba sanze abishoboye bazoca bamuha uruhusha yubake, kuko hoho ngo abahinga barahejeje ibiharuro vyabo byo gupima amabarabara mu gihe hasigaye kuyaca gusa. Akaba kandi yamenyesheje abasigaye mu bindi bice vy'uwo mutumba ko leta igiye kuhatunganya gushasha, umwenegihugu akazotwara ibice 53%, nayo umwenegihugu agatwara ibice 47%. Naho abenegihugu bamwe bo kuri uwo mutumba bashima iyo ntunganyo nshasha, hariho abandi babona ko babihombeyemwo kubera bari basanzwe bafise amatongo mato. Abo bakaba basaba leta ko yogira ico ikoze kugira ngo nabo babeho. Mu ntara ya Gitega abagwizatunga bahurikiye mu runani CFECIB baratanze kuwa 16 Ruhuma umwaka wa 2024 imfashanyo igizwe n'ibifungurwa hamwe no kurihira ababuze ayo bariha ku bitaro mpuzantara vya Gitega. Mu vyatanzwe muri iyo mfashanyo harimwo isukari, umuceri, ubuyi, aho umwe wese yarahabwa ikiro. Mu vyatanzwe muri iyo mfashanyo harimwo isukari, umuceri, ubuyi, aho umwe wese mu bagwayi 50 yahabwa ikiro kimwe. Bakaba kandi bararihiye abarwayi babuze ayo bariha ivyo bitaro, aho hatanzwe amafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi. Urongo ivyo bitaro muganga Eric Ndihokubwayo yarakengurutse iyo mfashanyo yahawe abo bene gihugu bari barabuze ico bariha. Akaba yaciye basaba ko no hanyuma bogaruka ngo nayijya kw'ivyo bitaro haguma abafise ibibazo vyo kubura ingene bigombora mu kuriha ingene bivuje bivanye n'indwara basanzwe barwaye. Abo bagwizatunga bakaba baciye babandaniriza urugendo mu kuja kwifurizanya umwaka mwiza w'2024. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal. Ni naha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Chanel Ntayiraja yari mu buhinga bw'ivyuma. Namwe ndabashimiye. Nayo jewe Jeanne d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na gahwana.